hasigaye ama featuring n'abasani uza ngaha ku gicaniro uko nugucudika n'ubuhambango. Abakozi b'Imana batagira imihamagaro authentique bemera ivyisirikira bapropose. Mbabwira ikintu kimwe, twama twaronse ayo ma offre hamwe wovyemera ibi juste ugacisha amaka message gusa ko ari abantu uravyumva bavutse bameze uko nyene, ari abantu nyene urumva n'umuhungu umugabo n'umukobwa mu mubiri w'umuhungu. Bamwe bakavyanka kubera ko urumva yoba ari persecution. Mbabwira ikintu kimwe, amakangura akomeye isi yamenye yabaye mu bihe vyihamwa. Iyishengero ubiriza on doit s'imposer. Hari ibintu bidakunda sinzotumira udakijijwe ngo ari kubera kafisa bamukurikirana ngo azane publique yiwe. Ntibikunda. Ahantu harejejwe, ahantu nahera ntidushobora kuzana ikizira ahera. Haleluya. Mugabo kubera iki? Kubera ko umuzabibu olive tree yanse kwemera responsibility, yanse kuri ikiguzi. Umubambango uraza, umubambango nawe uje ko baje ku propose bawusanza ahuri atego je sindavyanse. Abandi bose banse, abashobora kubera umugisha ishengero bose banse. Mugabo haje uyundi kuri gikorwa mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Hari Imana ibona ibibera mu miso, umunsi umwe izoba recompensa birenze ivyo mwasengera. Si miso Imana idukorera ivyo twahisabye, hari igihe iturengereza ko. Sinibaze ko Yosefu yasenze ngo Imana imugire premier ministre. Yosefu asenga yasaba Imana kurenganurwa, yasaba Imana kumurasubira iwabo, yasaba Imana justice. Mugihe manavuga ati sindaguha ivyo wasavye gusa, ndanaguha kuba segaba wiki gihugu ca Egiputa. Farao araza aramubwira ngo nta wundi mu nzu yanje azoba hejuru iwawe, ingoma yanje nizokuba hejuru gusa. Kubera iki? Yanse kuzangazanga.